nshaka ko ata n'umwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Mwaramutse, iyi video ngiye gukora noyita ranting, no kuvuga ndaje kuvuga ntazi aho mpereza naho ntangurira, ariko aho ntangurira naha kuri iryungana ry'uyu mu Franklin, ariko aho mpereza sindahazi neza, ubwo nimunkurikire. Uyu mugabo mubona ni Benjamin Franklin, nibaza ko ari umwe mu abo bita founding fathers of the United States, umwe mu bantu bagwaniye independence ya leta zunze ubumwe za Amerika. Iri ryungane rivuga ngo those who would give up essential liberty to purchase a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. Donc sinzi ko umuntu yogerageza kusha mu gifaransa ngo ceux qui sont prêts à renoncer à une liberté essentielle pour acheter un peu de sécurité temporaire ne méritent ni la liberté ni la sécurité. Ni ukuvuga abo bose bemera bega bakagurisha, nuvuga bakagurisha ubwigenge bwabo kugira ngo baronke un peu de sécurité cyangwa umutekano, abo ntibakwiye, ntibamerita wabo umutekano, sécurité bwaba ubwo bwigenge, ati vyose bopfuma babibura vyose. Uwo n'umugani wa mbere, ngira ntarukire ku wa kabiri, ndaza kubiteranya mu nyuma, nababwiye ko ari kuvuga hirya no hino, muganda babwira impamvu. Ikindi ca kabiri ni anecdote, ikintu cabaye mbona igihe nari muri secondaire. Twari dufise umupatiri w'umufaransa yaza kusoma imisa, umenga bamwita aumônier. Hanyuma umunsi umwe hari hagiye kuba amasakramento, abana bariko biyandikishije amasakramento y'abakatolika akurikira ibatisimu bakora bakira abana, hanyuma bamaze gukura bagakora andi masakramento. Hanyuma hari umuhungu umwe yari afise izina ritandukanye n'iryari ku ikarata ry'ubatisimu, no kuvuga ugomba gukora isakramento bagusaba uzane ikarata ry'abatisimu, carte de baptême. Ayizanye asanga ntisa n'amazina yari afise. Umupatiri ati vyagenze bimeze gute, binsigurire. Aca aramusigura ati jewe igihe nari muri 6e mu mwaka wa gatandatu tugiye gukora konkuru, mwarimu yaduhinduye amazina kugira ngo twicare ukuntu dushobora kuza turerekana. Aca arahindura nyene amazina kugira ngo abantu bazokwicarane uko mwarimu avyifuza, pour tricher. Umupatiri yari umupatiri w'umufaransa, yari afise temper, yiyenerva cyane, yarakara cyane. Hariyenerva ngo les baronnies sont des bajas, ngo quand on court de quelque chose, ngo mwese muca mukoma amashi, quelque chose comme ça, ngo abandi murabaja ngo iyo ngo mukuru avuze ijambo ngo mwese muca mukoma amashi sans objection. Ce qui était vrai mu Bufaransa, muri Amerika, muri Canada, nta mwarimu yohindura izina ry'umunyeshuri, ivyo ntibishoboka, c'est impossible. Nta muntu n'ubahindura izina ry'umuntu atabishatse, uwo muntu atabishatse kurihindura. Izo rero ni liberté abantu bagwaniye, yaba revolution française kumbure mu Bufaransa, yaba iri American Revolution cyangwa yaba Bolshevik Revolution mu Burusiya n'ibindi, ntabwo vyizanye kubera abantu mu bisanzwe bafite ubutegetsi kenshi bagomba kubugwana. Iya une tendance de l'homme à dominer l'autre homme, donc hariho tendance yuko abantu bagomba kudomina. Nibaza ko iva mu ishamba kujya ngo twavuye mu bachimpanze, ibichimps, iki chimpanze gisumvye usanga cyadugije amabenguku kiko gishaka kugizindi, kigarura territoire, n'abagore b'abachimpanze nyene ibintu nk'ivyo. Nibaza ko ari byo twavanye muri nature, bisabwa yuko ubukebuke uko twigishwa, uko dusoma ibitabo, uko tuja mu misa, uko tutora amategeko agororotse, idutera repressing, donc ducinyiza iyo na nature humaine, iyo instinct humain yo kugomba kurengera abandi. Bo, uwo n'umugani wa kabiri. Umugani wa gatatu ni umugani w'abarundi tumenyereye, uvuga ngo aha turi hari abandi. Ndakoze video nerekana ukuntu abantu benshi batwaye Burundi bagiye bapfa bakiri bato, bamwe impfu z'agashinyaguro, ariko no bivuga uhereye kuri Rwagasore, umugani wa Rudoviko Rwagasore n'abandi bari bamwegereye canke bakoranye bagiye barapfa muri kiye gihe cya 1935 ku 1935. Ugashira ko wanashaka Michel Micombero nyene naza ko yapfuye akiri muto, kandi naza ko yoba yarishwe, bavuga ko yoba yarishwe ahawe uburozi muri Somalia, Mogadisho.
ugashirako Karori Ndizeye nawe nyene umwami wa nyuma w'u Burundi nawe nyene yapfuye ubwo gashinyaguro nk'umwana w'umwami uri umwami mu bisanzwe ugapfa ibintu bidatomoye ugatabwa muri fosse commune wumva ko biteye ubwoba ugashushira ko bajya twabonye ku bantu mufite nk'imyaka ishika 40 ba Cyprien Ntaryamira ba Melchior Ndadaye ibintu nk'ivyo ugaca ugenda ubu mu nyuma tumaze intambara imaze kurangira mu Burundi harimo abandi baje ari nk'ibihangange murayibuka umugabo yitwa Rajabu sinzi izina ryiwe yari Rajabu ngo yari umuntu akomeye cyane muri CNDD-FDD ubu ntawuzi aho yarengeye jewe nibaza ko ari mu butaka kuko ukuntu ari ndamuzi ko ari karavuga amajambo menshi hirya no hino umugabo birashoboka ko akiriho umugabo urumva ko yacecetse ugashira ko bamwe ba Adolphe Nshimirimana abantu mwari Burundi muri kiyaga murazi ko nawe yari umuntu akomeye cyane mugabo ubu ntahana kiri ugashira ko banashakanya kwigendera Petero Nkurunziza nawe urumva ko yari gihangange n'abandi kumbure ntashoboye kwandika amazina canke batari bahambaye gushika abo mugabo bagiye batubanziriza ugasanga umuntu avuye aho yarakomeye mugabo akaja ahatari hakomeye atari kubatamba ku muvyimba ko twese tuzopfa ariko ico nshaka gushika kukumenda kivuga mu nyuma ikindi ubundi mugani wa kane ni inkoni yakubise mukeba urayirenza urugo narigeze kugira video ndi kwerekana ukuntu bariko barahohotera Kadege Alphonse Marie Kadege yahoze ndibaza cegera cy'umukuru w'igihugu mugabo n'umuntu yakoze amabanga menshi kuri Pronage nari nkiri umujene hanyuma je ndiko ndarabya video nagize ikintu cy'ikigongwe umuntu w'umushinga ntahe bamwambu birato ariko bamukubita amakofe mugabo ngasubira nkagaruka nti aba bantu igihe bari bafise ubutegetsi nabo nyene nta kuntu bashizeho inzego zubahiriza umuntu yafashwe umuntu yapfunzwe liberté dignity human dignity ku muntu nubwo waba bamwagirije ikosa none nakoresha terme ngo ikiyoka canke igisizimwe novuga bareze bagaburiye nico cagarutse kirako kirabarya malheureusement abarundi umenga ntitwiga kuko umuntu yaravye bigiye gushaka kuvyiga ati ejo ni jewe kuko mu nyuma ko hakurikiye bajya ba Bunyoni sinzi ko bo baramuturtiye Bunyoni sinzi n'undi muntu nyabari sindamwe ukundi muntu bavuga namba Desire w'amahoro nanumva baba bafunganywe umuntu yaravye nk'abajya ko ati hingi gatoye ndabe inyusubiza inyuma nk'umuntu c'est pas procureur général de la République afata mu mategeko uwundi mu police ashinzwe ivyo biro vy'amaperereza undi muntu akavuga ati ariko nsubiye inyuma nkaraba ukuntu abantu bose bari bihangange pana bose mugabo batari bake bagiye bapfa bicwa bahungishwa bamererwa nabi ubwo jeho sinzohava nshikirwa reka nyabona turaba ukuntu twoshira amategeko ku buryo nanje niyo nanyerera niyo natirigana kuko birashika umwana w'umuntu agatirigana sinzobone ayo bajya abandi babonye ishira amategeko kuyubahiriza ikiremwa muntu nubwo wowe uri mu ikosa ugaca mu nzego zishinzwe zisanzwe ubutungane hanyuma ugacirwa urubanza ukaja kwandika ucaha wakoze mugatara kunyuruzwa mu nzira ivyo inkoni yakubise umukeba uyirenza urugo rero nashaka ndakibamenyesha abantu bose hari abantu ngaha nabonye bandika amakete bandika amakomante ngo tuzokumesa nkavuga nti muraza tumesa naje ndafise imashini mesa ivyo ngo uzomesa wewe ukozwe mu giti nawe umumenyere kuzamura mesana kandi uri kuravyankura cyangwa kurabiteza imbere uwabivuga kumbure nta n'ikintu afise nta n'inko afise ari ahantu mu icupa ryo mu Burundi aho yovuza tereka nankuraje culture yo tolerance kuko genda ahantu hari risque ko genda ashaka kuvuga ivyo ko je biragoye ko nshikira ngo meze mu bisanzwe ndahantu hatoroshe ko wonshikira mugabo wowe uri ahantu horoshe ko umuntu wese yo gushikira niwe wateza kwankuraje culture yo kumvikana yo kuvugana neza yo gutorera niwe kwavantaje gusumvya jewe nubwo uri ku butegetsi ndakubwiza ukuri abantu bari ku butegetsi mu Burundi ubu bafise umutekano mukeyi gusumbya uwo jewe mfise nejo ushoye kumva ngo commissaire naka yahunze procureur naka yagiye mu gasho murabizi procureur w'Ingozi ariko kuje mu gasho navyumvise igihe cyose umuntu wese ngaho Burundi umenga ni nk'umuntu ari mu icupa buri gihe ashobora gutora bagashira ahantu haba mu gasho haba mu kuzimu haba mu buhungiro nimwe mufise intérêt primordial donc birabaraba ko ari mu matsa kubahiriza agateka kazina muntu gusumbya ubundi muntu wose wo kwisi
Bo ico rero ngomba ndacinsisteko gose na cane cane abantu bo gwaruka nimwankoreshe iyo culture y'urukundo, culture y'ukumvikana, culture ya tolerance, culture y'ukwirengagiza ikintu mudahuje, ivyo bintu vyo kwama mutukana, vyo kuvuga ngo nzobamesura, vyo kuvuga ngo uwokwica, vyo kuvuga ngo uwogupfunga, nimwe bizogaruka gukomeretsa n'abana banyu mubasiga ahantu ataho mubasize, wamana impuhwe, wamana urajugumira, ugenda urakebaguzwa uko bukeye uko bwije. Ico kintu mukirabe mukimenye neza, ejo hazogira igihe usaze, ejo hazogira igihe uja muri pension, naho ukazi waronka gahere ufise pension uzobaho gute? Urumva uravye muri Amerika nk'akarorero hari abantu benshi bakukurutse, ubu abaperezida barakukurutse mugabo bose ni bazima. Ushoboye kugenda ugasanga abaperezida bashika nka 5 canke n'imiburiburi 4 bakukurutse bibereye muhira, ubu bariko barya neza na famiye yabo mu busaza bwabo. Joe Biden arahari, yahoze ari perezida w'Uburundi wa USA arahari. Donald Trump aracari perezida. Barack Obama aracari ngaho, ubu ari kumwe na famiye yiwe y'ikoto twiwe. George W. Bush araho ariko yizungurukira. Bill Clinton arashaje mugabo araho. Abaperezida 4 bose bakukurutse biyicariye muhira n'amafamiye yabo, barorohewe, nta muntu ariko arabahungisha, nta muntu ariko arabafunga, nta muntu ariko abashira mu manza. Wewe ivyo ntuvyipfuza, uwo mutekano wifuza aho uzosazira udagifise ubutegetsi. Ivyo nivyo twagomba gushiraho ayo mategeko atwubahiriza ubu no muri kazoza n'abana tuzosiga. Bo navuze ko ari kurantinga, sinzi ko ivyo ndiko ndavuga birumvikana, mugabo nashaka kuvugamwo abajene mwe mutangure kwiyumvira icyo ntuzeye, iyo esprit y'ukumvikana, esprit de tolerance, iyo esprit y'ugushiraho amategeko yubahiriza abantu, na cane cane mushobore kwiyumvira yuko hari undi yambwiye ngo wewe ngo uriko uravuga ngo vya Joe Biden ngo isi Amerika, ba Amerika nabo utuvuga ko bavuye aha twari turi, ntaco buza ko natwe tumera nka Amerika. Kandi kenshi tuvuga ngo turi berceau de l'humanité, Afrika ngo ni berceau de l'humanité, no kuvuga ngo twatanguye isi kubaho, nta kuntu bo baca batudevansa bakabaho neza kudusumbya, kandi twabatanze kubona izuba gayi. Kandi bona abantu bava amaraso nkatwe, bafite imitwe nkatwe, nta kibuza ko natwe bijya bintu zijya nzego ry'amategeko bashiraho abubahiriza, natwe tuyashiraho tukabana neza, hanyuma tugiye gusara tukasaza neza, abana tubasize tukabasiga ahantu hameze neza. Ico kirashoboka, ariko gitangura kuri wowe, gitangura kuri jewe, gitangura ku bajene, gitangura ku basaza. Ico kintu mugikomeze muciyumvire. Bijya bintu ubona abantu basega bari muri politiki basega, biva kuki yuko igihugu twacubatse ku buryo kidashobora gutera imbere utagiye kwiba muri leta. Abantu bose bagashaka kuja kwiba muri leta, mugabo mukizeho abantu bashizeho honnêteté bakacubaka neza, umuntu aronka umushahara ukamutunga. Bivyo ngo nta mukozi ngo umukozi aza kuja kurima ibirayi namba, urashoboye gukora. Abantu benshi barakora akazi kabo ku mugoroba bagataha bakabana n'abana muri vacances, bakaja muri Fiji, bakaja muri Philippines, bakaja muri Hawaii, bakaja kuri Côte d'Azur. Sirazuma ngo umuntu akore du lundi au dimanche. Ego mushaka kubikora ubu, ariko ntuze objectif aho umuntu agambilije akaba ari uko tuzoshika natwe tuza twiruhutsa, abana bacu bakiruhutsa. Mugabo bituje gutangura ubu nyene, tutabitanguye tukagoma dushiramo izo mpaka ngo tuzomesurana, tukagoma dushiramo impaka ngo tutumvikanye n'akazi, tushiramo nk'abapaka ngo umuntu n'umwice, uramwica mugo nawe uzopfa, uramupfungisha mugo nawe uzopfungwa. Nubwo utopfungwa usinzira gute? Umwana wasinzira gute? Bavuga tugenda umwana w'ikivume. Ivyo bintu nuje mbona ko dukwiye kubirenza, kiretse twemeye tuvyemeye officiellement ko turi ubwoko, sinzi ko umuntu yavuga ko bwavuma, mugabo ubwoko tudafise ibintu bikwije, kuko igihe ibindi bihowa hari muri ivyo mu Rwanda yavuze ati mbese mweho bibananira zahe ko abandi babishobora, tweho bitunaniza he? Ugenda ujya mucibaze ko mu bindi bihugu babishobora, ese tweho bitunanira he? Nikibazo ndagusigaranye wewe wese uri kuranyumviriza. Sawa, murakoze, mugire umunsi mwiza, tuzosubira.